Aline ni izina rihabwa umwana w'umwigeme, rikaba rikomoka mu majambo y'ikidagi adale bisigura noble, ni kuvuga ikintu c'agaciro, hamwe n'ingobotozo line bisigura douceur, ni kuvuga uburyohe canke akanovera. Aline yama aharanira ikibanza c'umwigeme canke umukenyezi mu kibano, yama akenera ko umwigeme canke umukenyezi bagira ijambo mu kibano. Aline aharanira gutera aja imbere mu vyakora vyose. Aline ntakora ibintu kubw'akamenyero, ahubwo yerekana ivyiyumviro vyiwe, bigaca bituma aboneka nk'umuntu afise ubushobozi bwo kuyobora abandi. Mu rukundo Aline ni ntahemuka, afise ibishobisho vyinshi, akunze yigungirako, arazi kubana neza n'abandi, arazi kwakira neza uje amugana, akunda kwakira canke guhabwa. Musha mwumva ko ukundanye na Aline atacumuha, uba ufise amahirwe make yo kurambana nawe mu rukundo. Umuhungu akundanye na Aline ategerezwa kuba umuntu atamupfuhira canke ngo amwigungireko, kuko bitari uko ukundanye na Aline ukaba uri wa musore apfuha, wo kwama mu gahinda.